namwe mu bana batangaje bivanye n'impano bagiye bakura berekana, aho kugeza kuri ubu ku myaka 13 gusa aza yatanguye kwizerwa biciye mu muryango canke se mw'ishirahamwe breast to breast, aho yatanguye kuza aratanga afasha imiryango y'abatishoboye yaha na hariya. Ubu nawe se yundi namwe mu bana basigwa na perezida Petero Nkurunziza, muzi ko yaryamiye ukuboko kw'abagabo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 ku bitaro cinquantenaire vy'Igitega. Nawe mumwe mu basigwa biwe ariwe Naomie NKURUNZIZA, akaba rero asanzwe agira gatatu mu bana yavyaranye na Denise Nkurunziza, akaba ari umwe mu bana twovuga yuko akuranye umutima udasanzwe kandi umutima w'icitegererezo, kuko yatanguye kuza arafasha. Ntiyabitanguye ubu ahubwo yabitanguye kera, ariko kugeza kuri ubu akaba ari umwe mu bantu berekana bariko barerekana umutima udasanzwe wo gufasha. Tugiye kugaruka rero kuri runo rugendo rwiwe rwa Naomie NKURUNZIZA, umwana twovuga yuko adasanzwe n'ibikorwa ariko arakora ari ibikorwa bidasanzwe. Turabira hamwe n'ivyo bikorwa koko ariko arakora ku genekerezo rya 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2020 ku kigo c'ababikira Kanyenya mu ntara ya Kirundo, nibwo yashoboye gushikana ibintu bitandukanye abafasha umuryango w'ababikira basanzwe nabo basanzwe bafasha abana banaho nikora. Ibi ni bimwe mu bintu umuntu ashobora kwibaza, ese umwana nk'uyu ashobora kwiyumvira ikintu nk'iki gute biciye mu nzira izahe, aho umuntu ashobora guca ahera aho avuga yuko ari umwe mu bana bafise icitegererezo kidasanzwe. Kwiyumvira gufasha abandi bana, kwiyumvira gufasha uyundi muryango bivuye mu bikorwa n'uburyo wagiye utoragura aha na hariya, ni bimwe mu bintu atari ivya bose, na cyane tukagira ko tushimira cyane no mwigeme Naomie NKURUNZIZA, ariho bamwe baheraho bavuga ati umutima se wiwe yarasanzwe afise, bivuze Petero Nkurunziza yuko nawe ariwo mutima ariko agenda yerekana. Ntivyagarukiye aho rero, aho no mutima wo gufasha utagarukiye ngako babikira bene Tereziya w'Ikarukuta, ahubwo no kugenekerezo rya 14 ku bitaro cinquantenaire. Muzi yuko ari hose wiwe yaryamiye koko kw'abagabo, naho yakoze igikorwa kidasanzwe, igikorwa buri wese aba yifuza gukora, aho naho nyene yatanze ifungurwa, atanga amavuta, atanga n'utundi twose twankenerwa abagwayi baba bakenera kugira ngo bashobore kwibeshaho, bashobore kuba babaho muri buzima butaba bworoshe cyane. Ni Naomie NKURUNZIZA biba vyerekana ko umutima wo gufasha, umutima w'urukundo abagenda wugaragaza, abagenda werekana, ndetse ari umwe mu bana b'icitegererezo umuntu wese agenda yorabira ko, na cyane umwana ubona yuko umutima wo gufatana mu nda, wo gushigikirana ari kimwe mu bintu ashira imbere. Si ibi vyonyene gusa twogira ko tuvuga kugira ngo tushobore gushimangira, ahubwo tunagira ko tunavuga ku vyerekeye ubuzima yagiye acamwa, kuko mu mwaka wa 2019 ku itariki 1 z'ukwezi kwa gatanu nibwo uno mwigame yashoboye guhabwa agashimwe na perezida Petero Nkurunziza. Ico gihe perezida w'igihugu niwe yari agitwara, aho yamuhamagaye mu bandi ndetse amuha agashimwe kubera ibikorwa asanzwe akora, bya bikorwa byo gufasha abandi ndetse n'ibikorwa byo kwitaho abagwayi. Reka tugende kimwe ku kindi kujanye n'uwo munsi w'igenekerezo rya 1 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 ku munsi mukuru w'abakozi. Rero ku 15 uko twaba tubigenze natwe mu rugo imuhira twaba dutanga agashimwe buri mwaka wakoze neza. Uno mwaka rero muhira wakoze neza n'umukobwa wanje yitwa Naomie.
Nkurunziza Naomie nawe naze agashimwe. Afite imyaka 12 ariko ku mashuri kariga yarize amakare yiga no gucuranga ku buryo ubunye asigaye ari umuririmbyi ashobora kuririmba indirimbo z'Imana ariko aracuranga n'igitari atabone bari kumwe. Iyo ni ingabire nziza cyane. Kugira kabiri tumushimira mu muryango iwacu yuko mu bakozi bamureze, murazi iyo umuntu avutse turondera abantu barera abana, mu bakozi bamureze ni umwana afise umutima w'urukundo ku buryo nawe uno munsi abamureze bamaze kubaka ingo zabo, twasanze nawe yashitse umurezi w'abana babo kandi batamuhemba, akabasanga muhira kuva mu gitondo akirirwayo agiye kurera abo bana kuza naho bamwe bagiye kwibaruka arabimenya, twebwe tubimenye tugasanga yagiye kubagemura ku bitaro tutabizi. Ikinaco uberutse ari umukozi umwe yamureze yibarutse bigatuma tubizi we yaraye kwijoro bavugana uko kuragenda aza kwibaruka mu saa 10 z'ijoro mugaba saa 11 n'igice yahise kwa muganga yamugemuriye tutabizi. Abikindi tumushimira cyane yuko ku bikorwa byo mu mirima haba guteragira no gusoroma tuba turi kumwe ndasiba. Abikindi tumushimira nuko kw'ishuri iwabo mu banyeshuri bakina umupira w'amaguru b'abahungu barabuze abo kwiza ikipe yabo ugaca basanga mu bakobwa nibo basumira bose baca muri ikipe ikina umupira w'amaguru. Sigura yuko naje mu minsi imbere nzoca ndamwigisha cyane gukina umupira w'amaguru kumbura zokina mu ikipe y'intamba y'abakobwa. Abikina tumushimira arakunda imico kama n'intambo z'ikirundi ku buryo anazitamba muri korale ari mu cyo tuba mu agashimwe rero no kumushimira mu kibanza mu muryango iwacu. Izina bitendera maze